ndekura kwa bro ukurusha ibijuma gutwara imbwa ufise amahera n'umuzungu uramutwara ndekure basi namanze yagiye gutongoza Kenya yatongoza mu mitayi wanje ndamajeyo urukundo je n'amafaranga uko umusi agenda gutongoza abakobwa urukundo samahera urukundo n'amahera ukenya ubukenye bro none singuyu none mvuta vemire wewe none mvuta none singuyu nga mu telefone tutaravuga byinshi reka kwanza urabizi ko ndagukunda ndetse ko batakana gitase ko ndagukunda ego ndabizi ariko ndashaka umbwire hagati y'ujya mutipe ujya yinjiye mu buzima bw'iwanje ngo aje kumfasha jewe hagati ninde ubona ko bikwiye ko mubandanya mugenda muvugana ashobora ndakubwira ko ujya mutipe tewe nawe nkunda kwari ngoko twafitanye neto kandi urabizi yuko ndagukunda ijana ari kubivuga kiya Mungu nari kubivuga uri umugenzi ariko warambabaje ujye wantwaye ubuzima bw'iwanje wataye umutima w'iwanje umunezero w'iwanje none ko byarenze bijahabona ariko byarenze bijahabona ariko umviriza kwanza arakubwira jewe novuga ko abansi ntibaba bakure y'umuntu baba hafi y'umuntu gusa aho umuntu yoronka abeza hafi aronka abansi mugabo ivyo biguha icigwa powesha kwanza reka ko bose none mugabo ndakise ugira mukure mu bantu ndi mukugana kwenda ijana gwa ukirati pana ni gwanje pana none wese ni boka yambara nje nabimuguriye ni mubazi kwa zibe mugabo ibintu aravuga boss reka twende nandekure basi twane tumvikana jewe none api kweli sabro uko akwata cyo kintu kimwe je none boss none ndakubaza uya ni umwambika gwa bundi none muri je namwambikira kitu ni boka ya maje na mugura gira ukiratu kwipantaro kani kwera hasi arabizi ni goti ni reka kwanza reka kumviriza nanyubarize mu buzima bw'iwanje ASE TV, every story matters. My people out there, it come down bad bush, shot cooler, believe in champion, most kankala, boom, fire. From zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunze ASE TV, ku munsi uri hejuru, kundi munsi mare ya DJ. Reka mpamagare, mutipe yarandondeye, reka tuvugane, twumvica kimugenza ni ikintu joba ashobora kuba kirokera mugenza muri ASE TV. Bro, boss, banga dukorera none muta. Ni Kayla Boy, ko yitwa ku mazina yiwe. Salama muta. Hafi muzee. Ni bien. Ni bon. Wewe wandonde gamuta. Ego. Meze neza. Ndashima biracamwe. Je ni sawa kabisa. Namukiza abakunze ba ASE TV. Yeah man, abakunze ba ASE TV. Big up Olambazi. Ni Mr. yavuga amazina yose ya. Ni Mr. Kayla Boy, Beat Boy, K Black, Mr. Olambazi. Ndo munyamerika yavukiye Afrika. Ndo munyamerika yavukiye Afrika. Boss zawe. Yaga bro, pick up manager jina langu mia George na Abdul Karim Abubakari. Mwanzaji mlinzi nka Konde Boy Konde Jiga. Soma namba ni kama kawa kama dawa. Sabize kulize kwa tinga and flow bifes floma. Kayanza night boss. Tipe barakaze. Rero sasa abakunze ba ASE TV no mushi je yari yandondeye Kayla Boy. Rero no mushi reka twumve ikintu coke mugenzi mu mazi reka twegere nga reka wanashaka nje no hagati reka nje no hagati ese bakunze ba ASE TV reka twumve nababwira ikintu Kayla Boy usanzwe ukora ikimboza musanzwe boss bro je kweli sinzi ndo muririmba ego amateka kandi oji ego ushobora kuduha flow muri jewe ndiyemera muri jewe kandi n'abantu self confidence cyane nyinshi cyane mboso ushaka bigende gutere kugira flow nje kale nzanye umwete nk'uwabyutse mu gatondo kale nakoze GVB ariko ncisha make akakanya ndiho niyo mpamvu mpawe Mike gusa reka ndabaha kandi hello baby wangizaga koje mu mutima umunsi umwe ni wo watumye nitunama je mfise lungu nsigaye njyama niko mama man iyo ndirimbo ikinyibutsa byinshi cyane me mugabo nakonde kubyabaye ko byari bitegereje ndumva no munsi wadufitiye story sha bikunze vraiment bikunze story je ndaziba usibye ko ababaya ni benshi kandi abantu bikika mukiza ni benshi hagira umuntu ashobora kugenda afise abansi abansi ngo bari hafi nyene ubivuga nk'ubizi muje boya ndivyo zimuze musanze abansi turabagendana mbo jewe novuga ko
abansi ntibaba bakoreye umuntu baba hafi y'umuntu gusa aho umuntu yoronka beza hafi aronka abansi mugabo ivyo biguha icigwa biguha icigwa cumenya ukuntu bacerera nk'ubu je twaramenyanye hama boss nawe mwamufana iki usiuze Bro, ila tu najua huyu ni jamaa, yani jamaa wa karibu wa kulo. Jamaa vilema na mko na mkubali respect jamaa. Najua ndo mara kwanza nafika hapa ajili ya ndugu yangu hapa. Ninitaja kanaambia bro, kwa jamaa tulitamea mimi na wewe sana. Kwa hiyo nakuhitaji. wewe boss none uri murundi Filma mimi ni Murundi bro. navuga ikirundi boss Je ni Murundi. Kandi navuka i Burundi, mvuye i Kirundi, navuke mu Kayanza imatongo. Kwa hiyo wabona bifes. Okay. Rero boss wavuze yuko dufite story warampamagaye urambwira iyo story ni yahe ushaka kudusangiza uno munsi je story kweli mfise deja kwanza ndafise indirimbo mu minsi iza abakunzi ba ASE TV bayitege cyane n'abakunzi biwanje ku rupembeni mbese n'abakunzi b'igihugu bo muziki ndundi bayitege nyuma y'ivyo jewe vraiment ndababaye kandi naho kanya karyo hajya umuntu umufitiye ishavu ilifoke sinavuga ko ari ishavu habwo ni kumwereka ukuri ilifoke ubimubwira rero ubunyi numwanya we wanje ukubwira ebana serura abakunzi ba ASE TV hariya gituma nakurondeye nari kuyivugira muri concert canke ahandi hantu muga ndavuga ati reka nzoyivugire kuri kamera za ASE TV kandi za ASE TV bo ubu rero munyitaye minyene vraiment bro je vraiment ndafise umuntu bo yihangane nawe nyina hari hose ntayifate nabi habifate so naza kubibona kuri kamera naza kubibona kuri kamera ni ukweli sio bongo mbo jewe deja nakuze ndumupeti mu cité nkunda music n'agapira sometime nagenda n'agapira mugabo music nayo yari ku mutima wanje mbo akaba nundi mugenzi pembeni twatoranye kuva kera dukorana nkunda kuririmba nyene navyumva aravuga ati bro wewe uraja muri studio kweri ibizokunda nzoraba ukuntu ndagufasha kimya kimwe muga si yumva aje anyinjiye mu buzima bwo kumfasha anyinjiye muri game anyinjiye muri game biragufashe nzogufasha nanje ku mutima ati nico narondera nshaka support zanyu nyene kugira ntere nanje kugira utere imbere ushike aha abandi bari imbere kwa je sinavuga ati mbo je ntangiye kuronka support ntaratangira kuja muri studio ibazi naja muri studio nawe muri studio bizabirenze nta mustari ngazi watungana mugabo uko niko navyibaza siko nabisanze ahubwo nasanze oliye ku supportinga ankubitisha down ansubiza inyuma niyo bamubuza ati umuntu vraiment hari hose sorry sana si jewe nikiri ku mutima batazana na kamwe mu bintu mbo banza romo ngo mara zibiri kandi umuntu yari karatera imbere baramusubiza inyuma biciye mu buryo ubu canke buriye mbo icyo nirahera uwo muntu narinjiye muri studio ndakora indirimbo ya mbere 2019 aho none ninjiye muri studio ndakora indirimbo ya mbere amvuga ati wewe gena muri studio nzokuherira ku bikorwa ufise urumva niyavuga ati no sino kuri nzogufasha mbo deja amaze kubuko wonye je ninjiye muri game arabaye umugenzi kandi hafi cyane amabanga yiwanje yose nayamugira kuko namaze kumwizera uyu azonyizera kuko nakuze je vraiment ndamwemera cyane ko umuti ya respect udufaranga yaradufise ku mugabo akafisa amayo kasanga na mutima afise y'urukundo canke bro nyene kumera ku kantu kagasha kabaye bro ndiko ndagusigurira ukuntu byagenze urumva yuko ari umujama narinjiye muri game ndaririmba fresh mbo naririmba mfise umukobwa dukundana man umukobwa pana gakobwa umukobwa mwiza ngaha mu Burundi no mugeraganya ko ari Bikira Maria afise inzobe tight kila kitu agifise mbo ari Bikira Maria bamuze kumubona yasumvye sinovuga ngo yasumvye Bikira Maria ahubwo yari Bikira Maria yarababa vraiment ngaha mu Burundi novuga ko ari number 1 mugabo turaja mu rukundo no mudada turakundana man haje ikintu umuntu wa mbere muzopfa n'amafaranga n'umugore amafaranga n'umukobwa ico kintu muzogifa yari umugenzi wa hafi cyane apana ivyo yumvira hafi cyane ibaze n'igikombe yanywa kwa amazi nico nanywa kwa amazi imisi yose
mugabo arankwepesha umudemo umva yinjiye mu buzima bwanjye bwo kunsapotinga mugace yanjye umugore ibintu nabyo ndere by'ubugenzi kenshi basanga bamafa abakobwa samwe yagiye acinye mu wundi urabona sana abajama nakubwiye ikintu cyambere umuntu umuzopfa n'umugenzi n'umugore aho usibye amafaranga yo umuntu ari kwepesha mugo umugore ukunda bro nyimo maze kuja mu uramaze kuja mu rukundo wewe apana bijya byo mwibarabara gwa vrai gwa vrai umva umuntu uyu je nta mufise ubuzima burahagarara jere nivyo narimwo burya buzima nyene cubona burya buzima nyene nibwo narimwo hama wa mujama arabyinjiramo ku present umugenzi umugore umudemo wawe ni siso na mu present akumba bona demo nzuri mwana mwiza aya kamupiga korosi man afu rero abakobwa umukobwa usanga afise itama y'amafaranga yaramwinjiye ko fresh umudemo acarankwepesha nkuko umudemo umugabo numva kuva ntiyata busa bigenda gute ndakiyesera umudemo cyo birangira mundiye ubu unyindi singo w'Imana vreo ba journaliste man waje kunukira mu bantu canke waje kunzana mu iganiro kugira ngo none boss wavuzwe gamute je navuze kandi birambabaje man no mujambo kumbe none ndakubaze ki wa muntu yagufasha yagufasha umviriza dan tumvikane umvise mvuze izina kunde boy umvise bro mani izina siryo gikura ashaka kuvuga umuntu kandi utavuze izina giwe kandi cyasikiya babasi siwe navuze we tekana tubandanye tuvugana bro uyumva amahoro je nakuzanye ngakugira abakunzi ba ASE TV bakubone kuri umugenzi wanje wa hafi nyentu bakubone none vyemera no ubugenzi no gucavuza izina ryo muntu bro aho kurancavuza manager yareka aragucavuza aho ni kuncavuza manager ashaka kushimana nkaho ugira unkoresha ibigano byo kumvuga jeyo umviriza none kera none wasanze gufasha wasanze gufasha mbo so sinovuga ko atamfasha mbo ego narakubwiye umujama yayivuze muri presentation yiwe urumva ma jewe none apikwiri sablo uko akwata cyo kintu kimwe none boss none ndakubaza uya ni umwambika gwa bundi muri je namwambikira kitu ni boka ya maji na mugura gira ukiratu kwipantaro kandi kwera hasi ni goti ni reka kwanza reka kumviriza nanyubarize mu buzima bw'iwanje goti ni gwanje umviriza kwanza umviriza mu buzima powesha kwanza reka ko boss none mugabo ndakise ugira mukure mu bantu ndi mukugana kwenda ijana gwa ukiratu ipantaro ni gwanje ipantaro ni wese ni boka yambara nje nayimuguriye mubazi kwa zibe mugabo ibintu aravuga boss reka tugende bwe nandekure basi tuvugane tumvikana nyubahiriza basi reka aravuga basi tugende kura basi nanyubari umviriza kwanza ibintu byose uvuga nanyubahiriza basi manza ndekure ifimene yazwa izo nivyo bamaze kuncafuza kwanza kunyamurira mu bantu reka tubaze ko ivyo bintu byo bari byo basi ndekura basi none gatwaze ivyo bintu byo bari byo mbo umviriza umviriza nkubwira none reka telefone basi reka telefone kamera telefone wa mukobwa ubwo rero twabigenze rero tokwa mu nduru ajya ava wicarana n'imbwa zikakwaza imbaragaso ndiko ndayivuga uko ashimye ko tubivugira mu bantu je deja nari kubivuga kiya Mungu nari kubivuga uri umugenzi ariko warambabaje ujye wantwaye ubuzima bw'iwanje wataye umutima w'iwanje umunezero w'iwanje none ko byarenze bijahabona ariko byarenze bijahabona reka umviriza kwanza arakubwire jewe kuba ari umuntu amfasha mu bintu mugabo ntucuvuga ngo kila kitu ni unyambika ndaca mu isoko umviriza kwanza umviriza kugurigura ari egome nta na kimwe ibyo ndabyumva ariko umenye jewe kubijya kuba warabigize bro jewe akontu hari mudemo utuma ibintu byose by'iwawe nkabireka ukurusha ibijuma gutwara hajya abantu hari munezero w'iwanje ukurusha ibijuma gutwara imbwa amahera kora vyose amahera Najia kwa ranchafuza mani mubani baba nk'iryo se abantu bakora ngo kujya kanchafuza abantu nk'uko none gashama na je ibyo byarabaye aba bari ngaha ni baki abazobibona je namwambika ndamwambiye kila kione kiganiro wowe ite cyamaze kuntwara ama alay band reka ndamutere reka ni mu bucafu nk'ujya umviriza je sindamugira ko turi kumwe mu telefone aze hama naza oya lo baby urameze neza shu Neza ndashima ndi home ndapowesha uraryamye none
ndaryamye nyene gatonya ndokita umutwe gato. Okay, nagushaka kwe. Bashaka kumbona face to face canke Ego, ndakubona bisanzwe nyene tu kuko none hari ikibazo kwanza jeyo. hari ikibazo inyuma kinone urantunguye. Urabizi ko ndagukunda. Ndetse ko batakana ndazi ko ndagukunda. Ego ndabizi ariko ndashaka umbwire hagati y'ujya mutipe ujya yinjiye mu buzima bw'iwanje ngo aje kumfasha. Jewe hagati ninde ubona ko bikwiye ko mubandanya mugenda muvugana. Shonga ndakubwira ko ujya mutipe tewe nawe nkunda kwari nk'uko twafitanye neto kandi urabizi yuko ndagukunda. Ndabizi ko nkunda ariko je vraiment birambabaza kuguma mugendana n'ujye. Nta kibazo cyari gahonye nta kibazo cyari tonkora ko ndagukunda ujya ndamukunda urabizi. Naho ukunda? Ndamukunda nkunda wewe nashaka kumutima. Ulisiri nk'uwo usanga ndiko ndakojisa ivyo ndamubwiye ivyo onye kuko je yaraje kune. Ibibazo n'ubwoye mubwire ntangorane kubera ari ko nkunda wewe. Ulisiri. Ndisira exactement. Ndagusabye nsome basi. Asante Baju. Ni hatari kweli. Nandekure kwanza. Oya muga boss, wanza umurekure kweli. Wanza umurekure vraiment. Ubone ni gwanje. Oya muga nushishama gashavye ko ni umwambika. Ni gwanje. Pano ni gwanje. Iboka ni gwanje. Arasibe iboka yambaye. Araza hajyama. Ayisabune yo koga sina mekera kitu. Kugira umutware umugore. Ndekura kwa. Bro ukurusha ibijuma gutwara imbwa. Ufise amahera n'umuzungu uramutwara. Nandekure basi. Namanze Yagiye gutongoza Kenya yatongoza mu mitayi wanje ndamajeyo. Urukundo. Je n'amafaranga uko umusi agenda gutongoza abakobwa. Urukundo samahera. Urukundo n'amahera ukenye ubukenye bro. None singuyu. Ubona umugura amafuta avemire wewe. Ubona umugura amafuta. None singuyu nga. Mu telefone tutaravuga byinshi. Reka kwanza. Tutavuga byinshi ndahera ukira tutaravuga byinshi. Bro, apara je nushavuri numvumbagaze Mwanyene ngaha mu bantu. ndekura kwanza. Ndamutagu tujyamutawe wenye birakora je birandaba none jewe umviriza ndavyeme umviriza inzu nyimba yimpangiye ayipangiye kubera iki? Ampangiye inzu kubera iki? Kubera ndirimba. Nampangiye inzu kubera ntwara umugore. Ivyo biro. Nabo manager bw'iwunyeneye. Mucavuze nko mu bantu. Byose Reka nimwe byose ko bikunda rero basi amangende iyo ndiko naje kandi je fisa akazi kanini urabiza akazi nkora. Ndekura ne tuyage fresh. Muwaza mukayaga. Nandekure basi tuyage. Ndekura kunda bro nivyo kandi mirawukira ikintu cyose no munsi kiraragiheze. Ikintu cyaje cyose kiraragiheze. Yagiye kivuye mu nzira. Imizoro y'ibande basi. Izi sije naziguze cyangwa ndazimena. Sije naziguze. Umenele y'ibande. Ni waziguze cyangwa niyo nyungu wumva. Ni wanje kwagira gutunza. Reka tubigenze buke. None nkari karamfata. Wazi kwagira gutunza. Basi uremera je ko ari abantu bankurikirana. Tubigenze buke. Uremera ko ari abantu bankurikirana. Navyo nemera. Bavyemera ku mitego wanje ndankoresha. Uremera ko ari ati je babukurikirana atari je. Bro. Boss none. Basi natore basi. Tora basi. Bana hakunze ba ASE TV none umwamburiye Mareka ndamabare n'umwana azi vyakora. Erega bro umviriza nakubwire. Umwamburiye mu ibara. Je umviriza nakubwire nejo abundi ntuzofashe umuntu ngo ucumwinjira mu vyiwiwe. Jewe nyine umfasha ku muziki, umfashe ku muziki mu buzima busanzwe wapi? Umugore ntibijanye n'umuziki. Ubwo umuntu wawe ubuzima, umuntu wawe umunezero. Wabujana namujana he bano mushisha he. Bro warayeba. Umviriza. Jewe ujya vraiment n'umunezero yo wanje. Birumvikana. Simboniki. Jewe ndakuba bari ko umuntu muto kandi ndagutunze. Ndagumunota 10. Atayize impuzu zanje mwiganzo nta kintu akimukuraho ugenda uzo. Musaza. Urabona ubwa bw'ngoro manager. Manager bo bakunze ba ASE TV ni atari ndakisi. Jewe ngo amfashe ngo ntwara umugore. Bro reka ndakubwira. Hajya ico bita agafuna amazi urayibona? Agafuna amazi. Itunzi ubugari. Ifura ono ufise amazi. Nifu. None usizemo kamara gucumba. Wowe ushobora gusepara ubu amazi ukayashiranga. Ufunga hanya. Jewe n'urukundo kujya mudemu ni kujya nyene. Twari agafuna amazi, twari ubugari. Twari kumwe. Kutavyo twari kumwe. Baramukunda. Wace nyinjira. Ndamukunda kandi nawe nyende ndabize kwa nkunda. None ugenda gute none kumushe wikarubanda gabye. Bro jewe ubwo ayo onye. Je no tumamba mu buzima nani mbayemo kera naja kuririmba. Gutwara umugore. Yakontwara umugore. Mbo jewe bica bigenda gute biva bigenda gute uzofashwa nandu. Mbo none impuzu je amastere wanje ndayafise keke pale. Mbo ego yabimfashamwe sinumhari ngo ntiyabimfashamo. Yabimfashamo mugabo ntaca mfata n'igikoresho ciwiwe ngo ntware ni n'umunezero umugore je n'umunezero kuko sinovuga ngo n'umushushu iki n'umugore
birumvikana kabisa n'umugore jewe rero birumvikana kabisa reka ibi ndafise ibindi ndamuhereza kandi si ibi gusa yampaye hari ibintu byinshi yampaye ipakiye uko ariko sinari kubitora ma sinarinzi icyo ashaka basi ashaka profite yerekane ko ni manager w'iwanje mugabo hari ya pembeni manager makuru yose nari ndayafise kujya mudada je nanje sinatahukiwe ndavuga kuki umukobwa dukundanye imyaka 8 ubu acha no ya Jene vyoba bro nkiki vyumva bro urabona mitrime sinatonda ku school kubera iki aho nama kenshi samutime twahora duhura ku ishuri nk'uko woje ndumunyeshuri naciye ndabihagarika kuko ndamubonye numva nanje no kwiyanga mugabo ubunye ni fresh ni bon ni fresh ko byagenze neza yaje ko umugore urumvise yo yavuze yuko mumeze neza yuko muri ko muravugana yuko muri ko muragira iki aje nabaze yuko nawe ntibizosubira guhinduka none boss ngo impuzu zanje none bakunzi ba ASE TV ni hatari kabisa none ibintu biva bimera gutya reka turindire ntaco ko yarinze musubiza impuzu reka tuzorindire episode tuzobanza kumubaza yuko impuzu akizifise cyangwa atazifise zosubira mu kindi kiganiro bakunzi ba ASE TV turabona yuko umukobwa aramukunda mugabo kandi aramwiyumva mugabo urumva manager ni hati ibintu bya manager usigaye mutwara abantu ni hatari tuzosubira mu kindi kiganiro ASE TV, every story matters.